Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Imwene So Kwizera Fabien. Shimiye Imana inyongeye uyu mwanya mwiza ngo sangire namwe ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe mu kiganiro Saveur Divine. Umwami Imana aduhana amahoro n'umugisha. Turi ku munsi wa gatanu wa kino cyumweru, tumaze iminsi turiko turasangira ijambo ry'Imana ivuga ngo Imana ishitsa amasezerano. Imana ishimwe. Uyu munsi wa gatanu nifuje ko dusangira aya majambo y'Imana adusanga mu gitabo Paulo yandikisha ishengero ry'Abaroma, igice cya 4 umurongo wa 20 turageza ku murongo wa 21. Mutwe w'amajambo haravuga ngo ibyasezeranywe tubironkeshwa no kwizera. 20 ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya yuko ico Imana yasezeranye ishobora no kugikora. Imana ishimwe. Twongere ku kandi rino jambo dusanga mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Yeremiya. Turasoma hano mu gice ca mbere umurongo wa 12 gusa. Haravuga ngo maze Uhoraho aranyishura ati witegereje neza kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Imana ihabwe icubahiro. Mu kurangiza dusome kandi rino jambo dusanga mu gitabo cyo guharura canke kubara muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, igice ca 23 turasoma umurongo umwe w'19. Guharura 23 umurongo w'19 haravuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Ivyo yavuze mbega ntizobikora? Ivyo yashinze ntizobishitsa? Yesu Kristo ahabwe icubahiro. N'aya majambo nifuje ko tuganira ko kuri uno munsi. Turi ku ijambo rivuga ngo Mana yacu, Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ni Imana ishitsa amasezerano. Haleluya. Ku ijambo twahereye ko mu gitabo Paulo yandikiye Abaroma, twabonye aho ijambo ry'Imana ritubwira kuri uyu muntu twese tuzi, sekuruza w'abizera Aburahamu. Tubona uyu mwanditsi yongera kugaruka kuri ya masezerano ya kera. Aburahamu agihamagagwa n'Imana, agikugwa iwabo Uri Ubukarudaya, ari kumwe n'umugore wiwe Sarayi. Bari bafise imyaka imaze kwegera imbere batagira umwana n'umwe. Imana ishimwe. Kubwo kwizera Aburahamu yumvirijwe ry'Imana, arahaguruka agenda atazi yaja,
ari ukwizera kumuganisha mu gihugu Imana yari yamusezeraniye kwizomuha kandi kikaragwa n'abazomukomoka ko. Imana ishimwe. Maze Aburahamu akigenda, Imana igenda imuha umugisha, imuhezagira muri byose. Ubutunzi bwo mu isi bufadika Imana irabumuha, kandi n'igihugu Imana yamusezeraniye Aburahamu akibonesha amaso. Ariko agira agahinda kenshi, aravuga ati Mana warakoze, ubutunzi ndabufise, igihugu ndakirimwo, ariko jewe n'umugore wanje Sarayi dufise abagaragu gusa, dufise abadukorera, ariko nta mwana n'umwe dufise azobasamuragwa yibi. Niho Imana yahera imuha isezerano ryo kumuha urubyaro. Imana ishimwe. Imyaka Aburahamu yari amaze, umugore wiwe imyaka bari bamaze, yari imyaka yo kudashobora kubyara. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Aburahamu yiyumviriye icyo Imana yasezeranye, ngo ntiyakekeranishwa no kutizera. Umwansi w'amasezerano yacu n'Imana no kutizera. Iyo haje mu kutizera hakabamo gukekeranya, hakabamwo guhigimanga no kwibaza ngo mbega bizokoreka gute, ico gihe tuba dushize hagati y'amasezerano Imana yadusezeraniye, natwe tugashira ibariyeri ryo kutizera. Imana itubabarire kandi idufashe. Maze ivyo Aburahamu amaze kuvyizera ngo ntiyakekeranya, Imana imwitegereje ngo imuharura ko nk'ukugororoka. Iyo twizera tudakekeranya, Imana yacu ibiduharura ko nk'igikorwa cyo kugororoka. Imana ihabwa icubahiro. Nuko twabonye ngo amenya neza adakekeranya yuko ikintu cyose Imana isezeranye ishobora no kugikora. Haleluya. Kandi kuri kwijambo ry'Imana nuko tuzi ko Imana yaje guha urubyaro Aburahamu, kandi umuryango uraguka mu buryo bw'umubiri, kandi noneho no mu buryo bw'inkemu. Twese turabakomoka kuri Aburahamu kubw'isezerano ry'Imana nk'uko riri. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi nipfuje ko dusozera icyumweru tuvuga ngo Imana dusenga, Imana yaremye isi n'ijuru, Uhoraho data wa twese, se umucunguzi wacu Yesu Kristo umunyanazareti, Imana y'inyenkomezi ishobora byose, si umuntu ngo ibeshe. Haleluya. Kandi si umwana w'umuntu ngo ivyo yavuze yisubiremwo. Imana ishimwe. Niyo jambo nipfuje ko duzozera ko mwene data mukundwa uriko urumva rino jambo, umenye neza udakekeranya ko ababesha n'abana b'abantu, abisubiramwo mu byo bavuze n'abana b'abantu, usubira kuco yamaze gutanga n'umwana w'umuntu. Imana ntigira kamere n'imwe y'umwana w'umuntu, nico gituma yitwa Imana. Twabisomye mu gitabo cyo guharura. Imana ihabwa icubahiro, cyica 23 umurongo wa 19 haravuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe. Amena. Birashoboka uyu munsi ko hari amasezerano ufise wihariye. Mvuze amasezerano yihariye, hari amasezerano rusangi twese dufise ku burenganzira tubona yanditswe mu gitabo ca Bibiliya. Amasezerano n'amasezerano rusangi
ko Imana izotugirira neza, izobana natwe. Wizera wese ko azokizwa, ko tuzoja mu gihugu co mw'ijuru, ko twakirijwe mu mibyimba ya Yesu Kristo, ko tuzozukana nawe n'ibindi byose tubonesha amaso. Ariko hariho amasezerano umuntu yisangiza, ayo nayo ashobora kuyabwirwa mu buryo butandukanye, yaba ku giti ciwe Imana ikamusanga ikabimwibwirira, canke akabibwirwa n'abavugishwa n'Imana kuko barahari. Ariko uyu munsi hariho ikibazo. Ushobora kuba warabwiwe amasezerano n'umuvugishwa w'ibinyoma, umuhanuzi w'ibinyoma. Ico gihe n'umwana w'umuntu yavuze, kuko ni wabesha. Ayo masezerano ntazigera na rimwe ashitswa n'Imana, kuko si we yavuze, yavuzwe n'umuntu. Ariko ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Mana ishimwe, Uhoraho Imana azobishitsa, kuko atari umuntu, ntabesha kandi ntiyisubiramwo. Imana ihabwa icubahiro. Nuko bene data, twizere tudashidikanya kandi dukomere. Amasezerano arashobora guteba nk'uko ashobora kwihuta, ariko icyo tuzi nuko Imana ivuze irashitsa. Ndabipfurije ibihe byiza. Mwami Yesu abagirire neza kandi abarindira amasezerano yanyu, twese hamwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.